dufise imyaka 16 twubatse 15 twubatse ata kibondo twari dufise ni kuvuga twagize mariage 2008 umenga sindi umuntu kamenga sindi mu bandi nkagenda nyene umenga ndafise igikomere kinini cyane nkavuga ati mana none je nibiki tukagenda kwa muganga nyene bakatubwira ati murakomeye ni kuvuga tumaze kubona umwaka umwe uheze ata kibondo kandi abo twagire mariage rimwe bafise ikibondo twebwe ico twakoze mu ntango zaragenda kuraho bikagenda neza mabukwe akamfata neza na data bukwe eka nyene nabara mukazanje nyene tukaguma tuganira duhuza mugabo aze kuturaba barabaze ngo be patiri babaza bari bagendanye na patiri ngo haje yaragiye ko twari kurabaza ntavyara hari yashango yari kurabaza navya ndavuga ati sivyo ibyo sivyo urabesha mukana ate nari nabubonye ko ari bubesha namubwira ati mukana hari mubiri urabona nikameze nk'aka kambere urabona kariyo mugabo sinera ndabwira uko nyene kuva ico gihe izo saha nyene ya saa sita sinasubiye gusinzira naciye nguma mu munezero ngize hano toye telefone nk'uku nandikire nk'umugenzi arara imubwire biranka Chena ngwita umujeri wanje n'umujeri wanje ubundi yahindutse nanga yitwa papa ubu unyurukundo mwe murusigura gute urukundo turaroha agaciro kanini cyane niko gwa mbere ni muri ivyo bigeragezo urabona no muri ivyo bigeragezo twarimo kuri urukundo rugira byose nukuri muri mu rukundo